Madame, naitwa Naomi? Yego. Okay. Twasanze umurindo w'amaraso uri hejuru cyane. Biradusaba gukora cesarienne kugira ngo ucungire ubuzima bwawe n'umwana tumubundikira. Kurabona ko uzoba wibarutse hataragera. Ivyo rero biraza kugutwara miliyoni 4. Muganga nukuri amafaranga ni menshi none yakura. Muraba basundi buryo mushobora kumubara. Madame, nizera ko yenda ufise kaje nayo guteye. Ta mafaranga ufise cuta kandi ugukomeza gutinda uzobikoreshera ubuzima bwa muganga ratete. Haribwo ndabiraba nkaseka ntiyabawaruz'iconarinzi ntiyabawaruz'imisozi n'inyanja nyishi uhoraho yanjabukanijee mbeguriki wamusoziwe wikubis'imbereyanje ngosindengane mbeguraziko ndumwana w'Imana data Ihoraho ishoboye vyose. Haribwo ndabiraba nkaseka ntiyabawaruz'iconarinzi ntiyabawaruz'amenyo y'intambwe nyinshi uhoraho yangobotoyemwo mbeguriki wamusoziwe wikubis'imbereyanje ngosindengane mbeguraziko ariwe atuma umuntu abaho canke apfa. Haribwo ndabiraba nkaseka ntiyabawaruz'iconarinzi ntiyabawaruz'ukwankunda kwariko gwatumye mpfira no kumusaraba mbeguriki wamusoziwe mbwira wikubis'imbereyanje ngosindengane utimanya umwana wayo w'ikinege kubwanje ese nzomuburana iki? Ndakunzwe ndabizi niyafashe ukuboko inkura mu byaha iranyiyegereza irambabarira. Kuba ndiho ni kubera Imana, kuba mvuga ni kubera Imana, byose mfise ni kubera Imana, nico ndico ni kubera Imana, aya mahoro mubona ni kubera Imana, naka kabiri mubona ni kubera Imana. Ndakunzwe ndabizi niyafashe ukuboko inkura mu byaha iranyiyegereza irambabarira. Kuba ndiho ni kubera Imana, kuba mvuga ni kubera Imana, byose mfise ni kubera Imana, nico ndico ni kubera Imana, aya mahoro mubona ni kubera Imana, naka kabiri mubona ni kubera Imana.